Banywanyi ba Hejuru TV mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezako iminsi yose. Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Ni umwanya rero twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye, aho mugiye gukurikira amakuru havugwa mu bisata bigiye bitandukanye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 26 kwezi kw'icumi 2024. Turabahaye ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibyo tubagezako mu bisata bitandukanye harimo politike, umutekano, hagati y'akazi na ubutungane burwa mu ntwaro, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bigenewe bene gihugu, hamwe n'ayandi makuru menshi biba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru tibagiye nibiba byatahujwe n'amasoko yacu dufise irya anino. Turabaramutsa mwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi, turabaramutsa mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, namwe muri ku migabane ya kure turabaramutsa kandi mwese turabahaye kaze muri aya makuru agiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Ubu bihejeje gutangazwa ko ari itegeko kwiyandikisha kuzokwitaba amatora mu gihugu c'u Burundi. Niyo ngingo ya mbere tugiye kurabira hamwe. Ikindi tuza kubagezaho ku buryo burambuye no kumushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri wa kane shikirije imbere y'inama nshinga amateka na nkenguzo amateka zikoranye icegera nshinge n'ibikorwa byaranguye hamwe no ku buryo bwa leta bwakoze mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga 2023 shiri wa 2024. Yavuze ku kibazo c'abanyuruzwa mu gihugu c'u Burundi. Ubwabone mu gisata c'umutekano ibyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca ku banyuruzwa mu gihugu c'u Burundi tukaza ko bigarukaho ku buryo burambuye. Ariko kandi ngo nta n'umushikiranganje ngo hari abashikiranganji ngo bagiye kuza barankindwa kuja mu nama nkeguzo amateka na nshinga amateka. Turaza kubigaruka ko tunababwirire hamwe uwabitangaje. Mu Bugarama komiseri w'igipolisi Muramvya yihaye ibara, naho ingozi abantu batatu bakaba bapfuye barashwe n'umupolisi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu mu Bunywanya mu gisagara ca Ngozi. Ivyo byose nibyo tugiye kugaruka ku buryo burambuye. Aho uri hose turakuramutsa kandi turaguhaye ekaze. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonako, ibuke no kubisangiza bagenza bikugira badacikwa n'amakuru tubagezako. Nta tegeko na rimwe ry'u Burundi rivuga ko gutora ari itegeko ku Murundi. Aya mategeko ariko akoroka nk'imvura mu makomine, mu mazone, ku mitumba menshi avuga ko abanyagihugu batari kuriwe kuvoma, kugurisha ibigori canke kuronka ivyo barikuriwe baterekanye ko biyandikishije amatora ya 2025 atandukanye n'abwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ahubwo abatwara Burundi ngo bakwiye kwibaza impamvu abarundi babona ko kuja gutora ataco bikimaze, no kubera babona ataguhitamwo bazoba bafise, no kubera babona ko ibizova amatora byamazwe kwandikwa. Mu gihe rero ngo ubutegetsi bwatsa abarundi umwidegemvyo wose, mu gihe batavuga rumwe n'ubutegetsi batagira ikibanza mu gihugu, ahubwo bama bariko barafungwa ku karenganyo, baranyuruzwa canke bakicwa. Abarundi babaza impamvu umugambwe wabaye wa kabiri mu matora uherutse nawo watswe ijambo ku gihugu. Abantu benshi rero bakaba bavuga ko bashigikiye ko abantu biyandikisha ku matora, ariko kandi ubutiyandikisha ngo nukwiyakijwe ryawe uba washoboye kuronka uko urikoresha. Ariko rero ngo ntibashigikiye abategeka abanyagihugu kwiyandikisha mu matora, uko nuguhonyora uburenganzira bw'abantu. Umukuru w'igihugu rero ngo yategerezwa guhagararira ngo abashaka gutora n'abatabishaka, ngo ntakuriye kuguma ari umunyamugambwe gusa. Kurundi ruhande Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi avuga ko hari abanyuruzwa kandi ubushikiranganji bw'umutekano ngo bwarongerejwe amafaranga. Mu bibazo rero byashikirijwe, Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'urwego nshingwa bikorwa rwa leta mu gice ca kabiri c'umwaka 2023 hamwe na 2024. Umushinga amateka Pamphile Marayika abaza igituma kivugwa abantu babugwa irengero kandi gisata c'umutekano congerejwe amafaranga arenga miliyaridi 16. Gervais Ndirakobuca akavuga ko ivyo bidasigura ko abajejwe umutekano ataco bakora, kuko ngo abajejwe umutekano nabo gacamwo umwanzi akabaca mu ryahumye, ariko rero bakagerageza gucungera. Gervais Ndirakobuca akavuga ko abona ahubwo ko n'abanyagihugu bari bakwiye gufasha mu gikorwa co gukinga, kuko ngo abapolisi badashika n'ibihumbi 20 bonyene
batoshobora gukingira abarundi bose uko bangana. Ku rundi ruhande Ngozi hari abantu batatu baraye bapfuye barashwe n'umupolisi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira ryo kuri uyu wa gatandatu ni mu mwero mu gisagara ca Ngozi. Nkuko rero amakuru ava aho abivuga, babiri muri abo bari abakozi baho, undi nuwari yaje kwivuna inyota, kabivuga ko bari bane bari basigaye aho. Mwigeme rero asanzwe ariho akora ngo niwe yarokotse aho yinyegeje mu bwiherero, byabaye nk'isaha 9 z'ijoro. Ayo makuru rero kabashikiriza ko kabarirwe n'inyifato mbi y'umupolisi ari byo ntandaro y'ubwo bukozi bw'ibibi, ngo yaguma atora inzoga z'abantu ku nguvu azinywa, waciye rero haba imishwano aca afata inkoho arasa uwo wese abonye iruka ku bantu, nk'uko ayo makuru abandanya abyemeza. Mu gipolisi rero bakabamenyesha ko yaciye ahunga, bariko baramurondera n'uwari yamye kuri ubwo bunywero imbere y'uko biba, ashikiriza ko uwo mupolisi ariko yama yigenza, avuga ko no kuri uyu wa kane yahatswe kurasa abantu bamwankiye ko abanywera inzoga. Mu Bugarama rero komiseri w'igipolisi Muramvya nawe yihaye bara, ubu ni ubutumwa bw'umunyagihugu yiboneye kano kamaramaza, aho yagize ati amahoro, hari ibintu bibaye Bugarama biteye ubwoba n'agahinda, ndiko ndamanuka mvi Muramvya ndenganye Bugarama gatoye nko ku metero 500 harya mw'ikorosi, komiseri provincial w'Muramvya harakoze ibara. Bibaye no munsi genekezo rya 25 kwezi kw'icumi 2024, ngo ubutumwa bwatanzwe n'umunyagihugu ku munsi w'ejo. Imodoka ya komiseri nawe nyene ayirimwo yadubuye ipikipiki ihetse abantu babiri, abapolisi bamucunze baca batera umugeri iyo pikipiki, abayiriko baca baruba mu muferege, komiseri aca arahagarara, abapolisi rero baca baratibuka kubahohosha, babiri rero baciye banyaga ariko bagiye baraboroga, ubundi rero yaciye yurizwa pick-up ya komiseri. Uwo muntu watanze ubutumwa akagira ati ziranze ko umuntu nka komiseri provincial ashobora gukora ibishoboka kugira ngo ateze isanganya abantu binaze ace ashaka guhohosha, hama ngo uwugize ikibazo aganyira Pacifique, none wumva twoyaga nde ko abadutabaye ari bo baduhohotera? Ngo ni ubutumwa Pacifique inazwe yoba yarashize habona, avuga ko haburungikiwe n'umunyagihugu. Mu bindi bivugwa rero ngo hariho abashakiranganji ngo nitwabankira kuza mu nama nkeguzamateka nimuze mubimbaze. Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkeguzamateka niko yatangaje. Ivyo rero yabishikirije kwa 24 ukwezi kw'icumi 2024 mu gihe umushikiranganji wa mbere Jean Ndirakobuca ariko arashikiriza imbere ya Sena y'u Burundi n'inama nshingamateka icegeranyo c'ibikorwa vyaranguwe na leta mu gice ca kabiri c'umwaka w'ubutunzi 2023-2024. Yishura ku kamo umushikiranganji wa mbere yarateye abo bari muri iyo nama ko kuza barakurikirana hafi ibikorwa vy'umurwi cingwa bikorwa. Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkeguzamateka yagize ati suko vy'ukuri inama nshingamateka na nkenguzamateka suko vy'ukuri inama nshingamateka na nkenguzamateka tudakurikirana ibikorwa vy'umurwi cingwa bikorwa duhora tubikora. Arongera ati hari igihe duhora duterera ivyumviro mfatirwa ko canke recommandation ariko ubushikiranganje bumwe ugasanga nta n'ivyo bakoreye ko, mbere hari n'igihe abakenguzamateka bahora bantura ibibazo ko basavye umwanya umushikiranganje ariko ko yanse kubakira. Mbere mu gusozera mwubahwa umushikiranganje wa mbere, nimwabona hari abashikiranganje twankeye kuza mu nama nkenguzamateka ntimuze mubimbaze, mu gihe batowe n'abanyagihugu basavye umwanya umushikiranganje akawubima, natwe mu nama nkenguzamateka nimuze mwirirwe murungika kuko no gusuzugura abatowe n'abanyagihugu, mushaka ko dukorana muraza dukorane. Niko rero umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yoba yaratangaje. Reka turabire hamwe n'ayandi makuru ariko aravugwa mu bindi bimenyesha makuru bitandukanye. Mu kimenyesha makuru canditse kuri uyu umurango wo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2026 ni ikimenyesha makuru citwa BNP Media kivuga ko abadandaza isukari ya Sosumo amafaranga y'umurengera bitwaza ko bayiranguye igihe igiciro cari ku 8,000. Umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca avuga ko abo hari abikika mu kiza, agasigura ko muri kiriya gihe umukuru w'igihugu yari yasavye ko ibiciro vyosubirwamo gushika Sosumo isohora ibiciro bishasha atamudandaza n'umwe yaranguye isukari muri Sosumo.
bandanya asigura ko hari ababisha baja kugura isukari ya Sosumo bagaca bahindura imifuko bakabesha ko ariyo bakwiye hanze y'igihugu atari vyo. Kubw'ivyo rero akaba ahamagarira abanyagihugu kuba maso no gukorana n'intwaro kugira ngo batuze abo bikika mu kiza. Umushikiranganji wa mbere akamenyesha ko isukari igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 8 na 12 ari yaranguriwe hanze y'igihugu gusa kuva aho leta itangiye uruhusha ku muntu wese abishoboye ngo yinjize isukari mu gihugu mu ntumbero yo gusahiriza ishirahamwe Sosumo. Naho gutora atari itegeko ngo leta irafise uburenganzira bwo guhimiriza abanyagihugu kubikora ngo kuko ni kenshi abanyagihugu bariko baravuga bashimika ku burenganzira bwabo gusa bakibagira ko hariho n'ivyo basabwa na leta. Gutora canke kwitabira amatora si itegeko n'uburenganzira bw'umuntu, ariko naho biruko leta nayo irafise uburenganzira bwo kwibutsa abanyagihugu uburenganzira bwabo. Rero bikaba vyarashikijwe na Prosper Ntahorwamiye arongoye umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora Seni ari mu kiganiro yari yahaye abamenyesha makuru kuri wa 25 Gitugutu. Ni mu gihe yari abajijwe gituma hari amwe mu makomine asaba akarya gapapuro gahabwa umuntu yaje kwiyandikisha kugira ngo atunganirizwe, akaba n'ahandi rero basaba akarya gakaratasi iyo bagiye gutondera amazi ku mabombo rusange maze utagafise nahabwe amazi. Niko rero twanabigarutseho dutangura aya makuru. Ndabakengurukiye cyane ko mudahwema kudukurikira, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi makuru menshi tuza kubageza ko muri uyu umunsi turi kwigenekezo rya 26 kwezi kwa 10 2024. Imana ibahezagire.